Amazina yanjye ni Sokoroza Francis Metus alias Savuka. Ivya basket nabigiyemwo gusa nukuze gato, ngasi nari nkuze ko nari niga nko muri 8e 9e, je pense que c'était en 99 nanihenze. So makuru avant je jouais nakina football hanyuma haraba problème muri championnat ya football ari mishamirano championnat ya mwaka itaba. Et puis janavuga ni occupation ubona niyo kuja nda explore yindi mikino amaje sanga basket ni ukina ruryoshe kandi turanyorohera umva football chamanda yihevye canja muri iyo basket. Yari tendance yo kuja mu equipe akuze yigi professionnel kuko twadufise equipe mu Gihosha twagira entraînement kuri campus Kamenge. Urumva yuko naramaze gufata inzira ngiye ngakina ikira hagati. D'abord ni mu by'amatara byo mu bwana hanyuma ko mu entraînement mbona amaze natanga entraînement mu football mu basket cyambona biranyorohe urumva birampa na courage yo kwibandanya bari njyafashe muri niya wo kubikina wo kubitangura by'umuntu. Injya byoroshe uko wasanga ko dukinana n'abantu bakuze utwe deja twaba hafi ya campus Kamenge ko nakubwiye wasanga ko dukinana n'aba universitaire bari nko muri pause kuko le terrain yari iwabo sino twebwe abana nta terrain yacu twari dufise à part ya football mwanye n'ibyabana n'amasaha urumva nuko gusa cy'inyero rakentera ko yarubona nakina n'abantu bakuze sino je nta bana twakinana à part mu matesi scolaire nyene gusa butungana niho twashobora guhura. Basket ayibandanije nyene nkinuko nyene ama mugabo ho natangura nkina cyane plus ma equipe y'abatama bajya ba dimanche niho natanguye kuevoluer ama part après ngeze muri 3e je crois 3e ou seconde niho hashiye kuboneka equipe yitwa Miro. Le coach c'était notre professeur wa EPS yitwa Aloise mu Dinamo. Acharambwira ati none yuko mbona umente scolaire ari udufasha ibiki ntoza muri equipe. Yanje navuga ni pourquoi pas canangura gutyo. Avant ko shoma Stade Miro twarakinye une nga saison imwe muri B turashobora kuba bambe tutraduga muri A turakina saison imwe batari zibiri ama equipe cyambuka financement zirahagarara donc on a été obligé yo kuhagarika mugabo je sinahagaritse kuko ama equipe yako arandondera hariho Dinamo hariho New Star hariho Runani zari presque nka zose mugabo canda choisir New Star kwera imbo zitandukanye z'ubuzima nyene ahubwo bonera n'akagiye ko rectifier ko abantu benshi banze ngo kina muri Dinamo. Dinamo na ikinyemo c'était juste pour kubafasha. Il y avait un tournoi des Grands Lacs ihuza les pays sangiye ama Grands Lacs et Lac Tanganyika surtout niho je nafashije Dinamo ko nari nki mu secondaire c'était en seconde ou première mais après yo tournoi chanja muri New Star ngabo cyara problème z'amategeko uje été obligé yo kumara toute une saison ntakina ngabo ngira m'entraînement muri New Star ko none naza signé le contrat icyananga New Star gutyo c'était en 2000 New Star natangwe muri 2006 mwandagira les entraînements ata komisiyo nemerewe kugira hanyuma cyananga gukina rero match officiel muri 2007. Abakinyi bari bahari ko je déjà j'étais un débutant nta equipe nari mvuyemo mugabo barasaba bavuye muri Dinamo B kuko cette même année Dinamo B yo yari havuye
bari bahari hariho gusa benshi ntibabandanije devye muri A ntibabandanije bace bahagarika devye muri A jengi muri Star benshi bace bahagarika ngana siko benshi mukunze kubabona notamment il y a le directeur technique wa Dynamo Yves bagiye nabasan twatanganye imiru hariho Fabrice muri champion bakunda kwita Kubles hari abandi bitwa ba Hervé bo mu Kabondo ba Edi n'abandi bari bavuye muri les amis B bari bazi umupira kuko bari bakoze konsumba deje mugabo gusa bo ntibabandanije sinzi ko ari kubera bari batanguye bakuze canke izindi mvuzi zitandukanye byose ngira ashoboye kubandanya gushika mbeze 2021 muri Star en général yagenze neza même si dans la vie il y a toujours des hauts et des bas si mugabo en général navuga ko yagenze neza kuko neko equipe twari kumwe twabifashemo neza sinzi ko hari ibyo mwashoboye kubona même si hari igihe y avait des années usanga nyene zitameze neza kuko on jouait toujours les finales les nationales on jouait toujours contre Runani muri iyo myaka yose abaye kugira twarabaye twashoboye kubona neza vraiment donc no voyez yuko byagenze neza kuko muri iyo myaka indwi j'ai été élu meilleur ailier pendant 3 ans zikurikirana hanyuma 4 ans nazo ndaba meilleur joueur zikurikirana donc wavumbaza uti kubera iki none 4 ans meilleur joueur hama 3 ans meilleur ailier donc la 4e année abantu benshi ibyo navyo bigira bibuka ngabo birakunda kumenya je na Gafisi kuko Gafisi la 4e année je ntabwo bampaye meilleur ailier baciye bayiha Gafisi aluye le coach ubunye wa Urunani hanyuma jeyo 4e année baca bangira meilleur joueur ce qui m'avait étonné kuko je crois meilleur joueur kuri poste dans l'ensemble kuri poste ya utari meilleur joueur kuri poste ya donc urumva sinzi cyo babigiriye sinzi cyo babikuyeko les moments forts ni à chaque fois dukina Urunani kuko niyo equipe twarivaliza niyo barabakeba bacu direct kandi niyo twasa nabanganya cyane cyane yageze champion national kuko les playoffs zurumva twamaduhura muri semi-finale umwaka baradutsinda l'année prochaine twatsinda umutwa mu dutsinda ko ntiwavuga ngo je uyinye ngo naramugize wanje donc le meilleur moment ni champion national ko niyo trophée bikomeye ubaye wa mbere mu Burundi bwose ko les playoffs ubaye wa mbere Bujumbura gusa donc il fallait être wa mbere aussi au niveau national mais donc le meilleur moment ni aho twashoboye kubatsinda mu championnat national muri championnat national amale mo vraiment manazero urumva nizo mu masanga dutsinzwe izo finale dutsinzwe ngo hari nk'izo badutsindiye Bururi hari izo twabatsindiye Ngozi hariho dutsindiye Ngozi Igitega twarabatsinze mu cyuto twadutsinda donc urumva ko twasa nabanganya uve twaranganya amajambo make les meilleurs non bon sinon ndege naza kuvuga particulièrement bamwe mugabo presque bose kuko ni Star à l'époque yari équipe ifata les meilleurs joueurs bungaye Bujumbura donc twaba tuzi basket urumva ntaho aho ça dusumbanya kandi gato sinon il y avait particulièrement Freddy Kamba Freddy mais c'était lui le bon général tangara ituma hago batigera bamuha meilleur ailier pourquoi lui c'était un ailier fort très fort même et Freddy il y avait le pivot Blaise Maeri Maniongavo notre pivot aussi il y avait notre meneur Jeya twamta meneur Jeya ko yadusomore yasumara wire n'abayidi Brice de Kuma yaravuye muri les amis et il y avait Z il y avait Loco twamusoma le petit pivot ko yari muremure mugabo yari muto abandi hariho ndindi wazigera coach kuko niwe twafashanya kuri poste ya meneur
ba Ahmed Bashiti en tout cas presque bose kuko les entraînements zaragenda neza avec notre coach Aimé bien sûr hamwe na Muhuza Thierry uko benshi bo benshi bakunda kunyenda ko Poro we nasanze ahejeje Prosper ne capitaine wa New Star we nasanze aseze bena Kijumba Olivier alias Kijumba bo rero nasanze bahavuye nsize dukina n'umugabo abonye. Et à l'époque Runani nawe nyene c'était bose kuko mugabo je particulièrement twakunda gucungana na Gafisi ngo gucungana na Gafisi canke na Higwa mu nyuma barazana Sudi yabe mutanga c'était un shooter à 3 points ari kuri niveau dasanzwe abo no twakunda gucungana na jewe sino mu Runani bari bafise presque bose bafise Fanny Willy le meneur Blaise naho atamaze muri niya. Et il y avait Yao, pivot wabo, et Alexis, il y avait muri les amis. Ari muri staff technique Runani. Et donc Runani urumva nabonye batora les meilleurs. Urumva New Star Runani ko bose baviza le sommet. D'ailleurs, on va ko match duhuye, tabaye match isanzwe. Équipe nationale c'est la meilleure guise, c'était en 2009 et zone 5 ibereye mu Rwanda mugabo urabona ko baradusumbye ngani badusumbye ibintu byinshi badusumbye cyane motivation kuko bo bari motive gose kuko c'était l'époque où abanyarwanda bari batangiye kuzana abanyamahanga surtout abanyamerika cyane donc urumva musama entraînement amwe ko twebwe urabona ko nka mu Burundi tugira atari ubu bitamwe guhindura kubera harimo uburyo babigira ushobora kubigira mode de vie. Rero twagira les entraînements amasaha 2 3 fois la semaine usanga kwifatanya n'ibindi by'ubuzima donc urumva ko tabyoroshe mugabo twebwe cyayi tuba cyane kwari kubikunda mugabo twarapavana gukina kuko nkizi za Kenya n'Uganda twazitsinda so mugabo abanyarwanda bo nitwiye twatsinda kubera bo bazana abantu nyene ubona ko bo babizobereyemo nyene babikomereyemo. Équipe nationale wa le meilleur moment c'est kiza gukina n'Uganda c'était un match bobo muri mi-temps bari imbere 45 points hanyuma turabatsinda différence ya 12 donc iyo match malheureusement nagejeje kwirondera ku makamera yo ngaha muri East Africa ndashaka kuyitora kuko c'était le match où j'avais marqué 3.14 yazaki record ngiyo kina Kampala niho bakunda kuncokoza babyibuka nibaza ko naco cyatumye bantwara uko iyo record nibaza ko sinzi ko hari umuntu barayibata barazo mbona nta masanamu ariho ngana ntazi wari umuntu yajongera byo yerekana c'est le meilleur moment wanje no vuga personnellement uko ndibuka ko iyo match ariho mu president yagomba tugira reception juste pour petite anecdote on tugira reception mugabo byatunaniye on était fatigué ndibuka ko na Kadhafi twakina muri Star nayo ndibuka ko yakina muri Marine cyo gihe wewe ndibuka ko twamuze yagwaye malaria kabisa donc urumva cyomba ifoto twafonishije ko tari sanzwe c'était le meilleur moment iyo yanje muri équipe nationale sino nza amatrophée nta nitwigeze tugira tuyikabakaba sino benshi kabisa. Bon, le meilleur équipe ko benshi basanga turi ari New Star n'Urunani donc en dehors y'Urunani ko twara ba adversaire bon surtout après un match je mu buzima bwacu bandanye donc urumva no mu buzima usanga sanga turi kumwe donc c'était presque tout le monde ko je personnellement mu buzima busanzwe urumva abantu ntibingora kubana n'abantu donc mu kibuga
novuga notamment bon New Star bo murabiko ari benshi Willy Blaise Gafisi Igwa Fami kenshi baba barabo na Yao kenshi baba barabonye baba bagize bazanye na Kabongo namwibagira nyine abo twarahuza kabisa muri tawe Muzinga sinayikinye champion Muzinga kwari kuja gufasha military game nizo Muzinga nakunda kuja gufasha sino nta yindi club mbona après mva mu nyisanje gufasha ni zonyene New Star kuri je d'abord c'est une équipe ya Ndeze kurumva ko nagiyemo ndi mu secondaire ndiko neza secondaire ni équipe urumva abantu banyigishije iby'ubuzima iby'umuntu abayemwo ubunye donc ni équipe novuga yuko ari mu maraso ari naco gituma ubona tutajya kure ushaka kuja kure urumva le savoir faire ari umuntu abafise acavuga ati reka nawe ayiha abandi ni équipe urumva ndashaka kwemera no kwifudika kuko umunsi arakoresha uburyo afise donc ubu turakora dushaka ko isubira kuri niveau yari iriko ariko tumubona ugwaruka rwo mu nyisa dashobora kutaruva hafi tutaruja kure contrairement y'abandi usanga babigira akazi babigira iki twebwe turavuga dutireka avec uburyo buke dufise ko gikora n'umutima reka tubafashe natwe twongera twifasha kuko natwe byo turyohera bana ko ubunyi batete mu Burundi no kumazana abanyamahanga basubira abanyamahanga ubundi bwabo ntibyari bibi kuko barazana bakaduza nivu natwe turashaka yuko nkuko kera badusolicita bakatugura tuva mu Burundi tujya gukina mu bindi bihugu natwe turashaka yuko tuzira kumera nkuko urugwaruka rwacu bakarutuma ko rukagenda bakina mu bindi bihugu nako nyene d'abord en 2018 naje naragombye kubandanya umubiri uranyankira cindamara 2 ou 3 ans ndiko ndivuza hanyuma ndaje muri staff technique mugabo agatima kagihari hanyuma ndumva ko nateye imitembe cyane avuga ni comme l'équipe ndabaza le coach yari ndindi l'actuel coach n'ubagihari ndamubaza nti eske ubona si hariho moyen yuko notora imayo kugira ko ndabona ko ndabona ndafite ikintu nofasha arambwira ati wewe nimba wiyumva uri prêt tinangorana hanyuma canagira Imana numva ko anyemereye n'abari kumwe nawe les dirigeants baranyemerera ndambara imayo c'était en 2021 bicetra nagira Imana birakunda turatwaje champion national Gitega mugabo duhejeje umubiri ucasubira uranyankira donc kuko ico giye cyandavuganire kamagariki mbwana uvuga ko nahagaritse temporaire même si imyaka ko bientôt je vais avoir 40 ans naho muri gihe numva umenga ndacyafite ikintu nofasha mugabo pour le moment umubiri ntura permettre donc ndacyari no bako nkiri muri stand by sino mani bishatse imfashije ndibaza yuko j'aurais aimé gukina une dernière saison yo gucansezera n'abafana kuko j'ai pas eu l'occasion gusezera abona kwitabara abakunzi banje ko y'abantu duhura bakambwira bati none wewe utwaheruka wasuye gukina none tukikubona amakuru yawe ni gute turashobora kubona basket nk'irya uba nanje byari kunjyohera sezeye le public en bonne forme mugabo malheureusement ntashaka gukunda mugabo urumva umutima uracari nibaza ko bizokunda Imana ibishatse basket yaradufashije jenyine mvuze mu byinshi kubera ntari jenyine turi benshi kuko
d'abord basket nta mwanya waba ufise wo kuja mu bindi bintu bitubaka. Urumva twagira entraînement de 2 heures par jour kandi twabigira à partir de 18 heures. Donc la journée wavuye kw'ishuri uraruhuka ukiga mukavuga uti ubu nagiye muri entraînement, donc nta mwanya wo kuja mu bindi waba ufise. Le weekend naho wabijamwo wavuga uti ndafise aho ntarenza kubera dome, ndafise ishuri, ndafise entraînement. Urumva uca bikwigisha ngene ujeha umwanya wawe, ingene wijera face à des problèmes, ingene wihangana, ingene kubera basket, ingene namande kunayisigura basket irigisha kubana n'abantu. Kuko yaro basket ni mubana. Kuko urabona mu bamuhuye muri abantu mukuze, muga parvenir gupartager un seul ballon musanze kuri terrain. Umva ikintu cyoroshe. Cyo tuma mumva yana kwa kintu amavuga ujya ngo ari imana, ujya ngo urumva basanga nivyo. Arubwo ati jewe umupira neza kuwukoresha ico nshatse. Bose passe le basket c'est savoir partager. C'est savoir kwiyumvira uwundi ukamukorera kuko wewe barashobora gusiga muri défense ucuza akagusiga. Sincha muvuga ngo jewe ujyanye gusiga wanje. Kuko après tout atwinjije panier ni twese du perdre. Donc il faut savoir gufasha mugenzi wawe utarinze kwidoga cyangwa utarinze kurinda ikintu aho. Et c'est ça la vie. Umubano ingene ubanye n'abantu ababanyi bange mu bantu. Eske ndamwiyumvirira. Eske atari hari ikintu ndakimutora ndakimurabira. Atarinze kukimbwira. Donc cyomba ko no mubano ya misi yose. C'est ingene wabaye muri basket. Niyo comportement utegereza kuzana no mu buzima ingene ubana n'abantu. Donc je nuko batinda itahura personnellement. J'ai notre vision nuko d'abord l'équipe isubira kuri niveau ya kera, gasubira kuja muri zibiri za mbere. Ivyo rero girushikeko birasaba ko ufise abakinyi bahagushikana. Abo bakinyi rero nibo turiko turaforma, turagerageza kwigisha iyo basket ko ngatubigisha n'ibyo buzima. Kuko urashaka kubura mu grand joueur, meilleur joueur, mugabo uri indiscipline, urumva yuko bidahura. Ni nteza kujana. Donc ivyo turagerageza twongera dusaba confederation turonse aho dukageza ubwenge. Kuko wana muri nivyoroshe mu Burundi ukaje ubwenge kuko je nashaka kubibigisha kumbure ivyo wanje naciyemwo mwa basanga ntibikwiriye. Cyangwa ugasanga ingene ndabibigisha méthode nkoresha ugasanga ntizibereye. Donc il faut ko baturonderera aho tuvyigira kugira dushobore kumenya ingene tubibigisha neza. Ko nababwiye yuko twifuza yuko apa ko nyusa tivuze gusubira kuja kuri niveau yayo. Turifuza hose ko bakinyi bose bo mu Burundi ensemble. Niveau ya basket kuko ubunye ntiwombwira ngo niveau basket ngira hari mu Burundi iri hasi. Kuko wofata abanyamahanga ariko barazana akabakuramo. Mwumva cyo genda gute? Harano tugakora umupira. Il faut yuko dans l'ensemble du basket mu Burundi isubira kuduza niveau. Hamwe bavuga ati muri East Africa bavuga ati tugiye kuzana abakinyi bava mu Burundi baza kudufasha mu mashampiyona yabo. Kuko byarigeze kuba sinzi ko muba muvyiuka sinzi muri Congo hose. Wasanga abakinyi b'Urundi na New Star twese twagiye kera muri Congo. Yose twahuriye. Mu Buganda wasanga ari uko nyine wasanga shampiyona yo mu Buganda igizwe n'abarundi nibo bari mu bameilleur. Mu Rwanda muravyibuka. No muri Kenya harageze igihe. Na Tanzania hose. Donc ubu rero turakeneye ko ivyo bintu bisubira kuba. Burundi kuko abakinyi b'Urundi basubiye kuduza niveau. N'Uburundi basubiye kuduza niveau. Basubiye kuduza niveau. Umva si Burundi budugije niveau urumva ko abara amateka w'igihugu ko le drapeau aussi ibikira duga. Hamwe muraye ko Murundi abati Burundi yayi pays imeze uko nuko. Urumva yuko le sport aussi irashaka kugira ikintu iterereye mu terambere. Gibe byaraboneka kuko
yaje ari umwana muto avuye muri B ko Aime niwe yatangiye kubona yuko ari umwana ashobora kuvamwo umukinnyi akomeye kuko le fait ko mu baduganye niwe yashoboye kubandanya. Igituma mbuze uko wonye ko wabibona ni uko yari umukinnyi, yari umwana d'abord yumviriza hanyuma icyo atatahuye akagisiguza. Benshi abakinnyi bicwa nuko barumviriza mbwa ntibatahura, ubwo datahura nako ntaza kubaza aguma azunze umutwe ngo yavyumvise ora atavyumvise. Gilbert yari umwana yumviriza impanuro z'aba-grand frère, hanyuma icyo atatomoka bakavuga ati iki kintu sinagitahura ushobora kwinsubiramo. Donc iyo uri kuri yiga urumva yuko iyo ni astuce ya mbere ugira ushobore kumenya ikintu aho tumva ukabaza kugira ntugume ugendera mu byawe kuko umaze kuyibaza ngo urabizi atabyize urumva ukora makosa. Hanyuma urumva yari umwana yumviriza akatahura osi yari umwana akunda gukora kuko nka jewe twara abana mutangano ko je des entraînements individuels nazigirishwa na papa nazingirisha. Donc yari umwana yarakunda kumbwira ati eske ndashobora kuza nanje tugakorana. Urumva ko yarabara ati izi entraînement tugira amasaha 2 ntizikwiriye, hari ibyo mbona kuko nta mwanya uhari kubyigira muri ko mwe muransumba mbona coach nta mwanya ndongera ukwiriye uko nyigisha jeje nyene. Donc nashobora kuza tukavyigira hamwe hamwe ngo donc urumva umwana afashe initiative nk'iyo yo kugomba kumenya vyinshi. Urumva yuko abafise d'abord awa 50% tubona yuko a 50% ubona yuko azovamo ikintu. Zingandi zindi basigaye abari discipline yo yingene ufungura, yingene wigenza, yingene buhuka, urumva comportement yawe iyo andiho yo kwitera. Iyo nayo akaba yifise ko muramuswana na caractère yiwe ko no muri terano numugenda shwana mugira ikosa yarayagurukira amakakina basket yiwe. Mbona mu buzima bwa misi yose n'umuntu yihoreye, n'umuntu ari humble novuga ko nakanatsinda ni famille yawe yose kuko murabana na grand frère we Forestier capitaine New Star abona ko bamwe nameze na Beni bakinana muri Dinamo nivyo novuga ko ari iby'umuryango. Donc Gilbert urabona yuko azovamwo kuko nubu agikina rero turakunda kuganira sino kwishima cyangwa iki mugabo ni privilege mfise kuri arakunda kumbaza ati aha hantu ko nimirije iyi competition eske ubona ngire gute akumva nkamubaza ni oya wewe mbwira nawe twumve ingene wabiteguye akambwira nti j'approuve cyangwa mbwira nti ongera kwaka cyangwa kura kwaka. Donc urumva yuko ari umuntu akifise kushaka kumenya. Naravuga ati je narahejeje niko kanatsinda ntawe umenya byose. Impanuro ya mbere no bantu uko d'abord bokunda urukino rwa basket kuko twe twarukina turukunda rwose twaraba motivé autrement bashobora kubaka motivation mugabo iyo ikintu cyose kigiye mutagikunda ukijemo kubera ikintu uronderamwo kenshi kirapfa kuko n'uwo muntu aba guhereza ivyo bintu abibuze ucugomba kuruja kurondera ahandi ugasanga muri zuguru rumva cyo n'abantu d'abord ko bobikunda ko ubu bafise amachance kuko harimo uburyo bwinshi par rapport y'ubwiwacu bwari buhari. Donc imagine toi uburyo bwusanze mu kintu ukunda cyo bikorohera kuko uravuga uti je naho bitaza nsanzwe nje mugabo bo barakubwira ati jewe utampaye sinza umva yuko hacyaba ikibazo. Nivyo vyibi mubona ari abakinya bamwe b'abakongomani bari batenga kuzavana ne passé ubu mubona umenga baradisparisheje epoto bari ngaha kwera baragiye baronona aho bagiye baraca kwera bashira imbere amahera
urumva yemwe uwamemereye ukamuha ukwezi kwa mbere kwa kabiri ugasanga nawe uragize ikibazo wambwira uti nyihanganira nawe agaca adisparese cyangwa kugira ibintu bidafasha wowe twenga mu Burundi menye yuko le social ni ikintu cya mbere kiza ubwa mbere ikintu cya mbere kiza ubwa mbere kandi kizokwamaho nuko nyene rero ugasanga agiye mu yindi club hanyuma urabona ko abantu baraganira dusagaho gato baraganira hama akavuga ati jya mu naho agiye wawe je wanje byagenze uko urumva na wa muntu usanga mugire bya bindi nyene agiye kwa gatatu nawe bakamubwira umva ko wakanaze avuga ati stop rindira natoye we nzokubwira usanga wabuze isoko done bazo ko bakinya barundi nabo batofata iyo nzira aho bavuga bati ujya mu kwa mahaye ibintu reka ndamwereke yuko je mérite ça kuko itwana bazo ko ari uburyo bwinshi ni uburyo bashobora bashobora kubigira mode de vie babitwayemo neza ukavuga uti je ngaha ndafite n'umuryango ko bafata uburyo ushobora no gutura n'umuryango sinibaza ko n'abantu benshi haraye baronka batonda kubuze ntibaba baronka donc si kintu cy'ufinatisha hanyuma bakavuga bati cangaruka kuki urumva baguhembaye mahera mugabo bakaparvena kuzana ko umuntu c'est-à-dire quelque part nuko utabumerita nuko takoni baba bari bugire urumva yuko bitaryoshe twazogera igihe ubwo bati okay wewe kina championnat tutugwembera championnat yeze ubwo ati ko mutushaka kubona yagira amanzi mugabo abandi tugera tuzane tugumanura bizogera zino ko nta muntu agomba guhemba 12 mois kashikora mukorera no muvyi arakubwira ati ebana raba na wewe tanguruzura genda kurondera kuko je ndiko ndasaza donc nibaza ko naho batoguma bari muri confort yuko bizokwamaho kuko abana ubonye abanyamahanga batwara menshi cyane batwara menshi gose nibaza ko ari niyo manano wa kuko ni aho kanyuma nkakende ndabagiriye kuko najewe nibaza bikunze nkatwara nk'umugwi nibaza batamukina mu member amera yicaye urumva yuko bizoshobora kuzoshika ugati wewe turaguhembera saison régulière yeze playoffs urana ko uzoba tuguherezayo urumva ko utabiryoshe by'abakinyi n'abantraîneur mugabo turifuza ikibuga nacyo twakibagira kuko ikibuga urumva twe nagisanzeho urumva ndagisigaho urumva yuko atashanje miraba murumva yuko ari kibazo kuko nabo abanyamahitamo baza kenshi bibagora bana bavuye kuri terrain muri ziya za arena hanyuma gashaza kwisima usanga abantu ko bati twaribwe temera tumwana yakwiriye nawe yakuze kinira muri salle bacumuzana kujya muyaga ku departement kujya sima urumva yuko aba ari kibazo kuko kandi n'ikibuga ciza cyo dufasha kugira gutegura amagara muri kazoza kuko iryo sima twamba dusimbagurira ko kurumva à la longue amaguru kuko à partir ya 35 no utangura kubisanta uratangura iryo sima urayumva kabisa cyo mabona abantu benshi aho kunda kurabira umuntu akinye basket neza ariko aratambuka umenga ko ahonyera mu mahwa canke iki ndaziko muramubabona akusi hategeza kugira kuvyumva surtout ngamo muri bassin muri hanche canke muri majene cyangwa cheville rumba rero utangara ubonye umuntu kwiyumvira ati niba umuntu yabaye iki kubera gusimba kuri ya sima donc le terrain ibonetse byo bari sawa hanyuma les entraîneurs babonetse benshi afise izo mpamya bushobozi kuko les entraîneurs nibo bigisha abajoueurs abajoueurs rumba bo usanga bariko babyigisha kuri YouTube canke iki yefera ku mukino wa NBA on yateza kuyefera ku mukino wa NBA il faut ko yefera kuri wa hanyuma nawe akazovuga ati jewe j'ai marqué le basket du Burundi ukina gutya kuko ugiye kwigana undi muntu usanga biciye bikunanira hanyuma aussi côté arbitrage nawo nyene kuko nawo nyene na bacteur nawo nyene bakomeye ko ça les arbitres n'ibikunda nawo nyene bakaba bumenye ko ubuye umuntu umawitse dufise international pour le moment n'umwe foko nabo babarondera nabo bakabijamo ku buryo haba abakinyi abajoueurs aba entraîneurs les arbitres twese tuba international
ku buryo uvuga uti je ndajabutse bati diplome afise iremewe hose kuko twama tugira ibibazo urumva amategeko araza gusanga les entraîneurs nta nayo tunamenye ko yanahindutse je ntabimenye umukinyi ntabimenye ugasanga umukinyi bientôt ko bitwa no arbitre akomeye ugasanga ko amuvugiriza ibintu aja guharira kubera iki yasohoke ntiyabaye kugira umukinyi amategeko yamenye nibaza ko n'izi playoffs nibaza ko ngira biranugwanugwa sinzi ko ari ivyo ko nabo bashobora kuzana des arbitres bavuye hanze urumva yuko finalement none quelle action dusigaranye muri basket mu Burundi mbona nta numwe dusigaranye barorezi bonyene nawe urumva azogira igihe nabo bivamo ngo tino tumaze kuraba abanyamahanga ngabo ubundi baswa tubivamo ko bati abanyamahanga kwera babona muri televiziyo urumva ko babisangiye ukiritenga nico kibamotive ngabo urumva naho bavayo baravuga ati kamwe mutwara umupira w'abana bacu urumva ko c'est décourageant rimwe rimwe donc changement nibaza ko presque hose hanyuma la fédération igasubizaho abakanovera k'abana bato mu Burundi bwose apane Bujumbura gusa kuko amatara ari hose aussi bakaraba systeme bokoreramo kuko nko mu Buganda bo ingene babigize no ngavyo ukundi mu Buganda ituba byoroshe byaboroheye no muvyeyi aha uruhusha umwana hariho systeme yuko muri secondaire hariho bourse umba ukiga ukinira ishuri biga ku buntu rero biga ku buntu nizo tamuvyeyi yo kwankira mugabo cyo baca bakora bashiraho un systeme yuko uyobewe mu ishuri ko kunanira bourse cyo bayikwaka umwana uzi yuko bourse bayikwaka urumva ko utofina atanga ishuri uriga ukongera bakina kandi bikuriyemo uri umwana urumva ko urabimenyera donc iyo systeme then baza yuko boiraba bishobotse kayishiraho ni systeme nza cyane uko umuvyeyi aravuga ati umwana wanje ahubwo umuvyeyi arahimiriza umwana kuja muri sport ko aravuga ati biga shuri igara kwemereye donc ntufinate kuko osi no gukura ko amasharge umuvyeyi umuvyeyi ati barankwiko ko charge donc umuvyeyi cyase yovuye umwana wiwe kuvyerekeye ishuri ati bagekora ko bose n'akazi kawe byamaze kuja muri systeme bikatuja abana bikabaja abavyeyi bikabajamwe usanga byoroshe ubunye ama projet ndimwo ni New Star kuko je Paul mu mandi ko n'entraîneur New Star B ayama muri A nkina muri staff technique kuko nabwiye ko uhereye hasi biroroha cyane ufite pepiniere hanyuma projet yindi mfise niyo abana bato cengira nko mu nkundire ko abana bato urabona bobo tukunda kubagira muri grande vacances ko abana 5 ans kuduga nabo nyene urabiba bigisha kumya kuko nabo bafite niveau yabo hanyuma agasura mu ishuri akavuga ati byo mukino warangyoheye canke ndagiye mu bihe antuka mu bana ijana nshobora kuramwo none uburamwo batanu mu bana ijana mwamvuze bake mbwa nshobora kuramwo au moins 30 mwamvuze bake naho uronka umwe mwijana curamate hari mu Burundi grande vacances gete jana gusa umwe usanga uronse abakinya 50 ntihaburamwo batanu bavamwo bientôt bavamwo des grands joueurs iyo cyo ngira ko si mu nkundi twebwe turafise turaba coach batandukanye no coach Aime asigaye coach Tigers na coach Ndindi na jewe n'uwitwa Greta umukobwa mudamu turagira les encadrements pendant les grandes vacances ubu turafise du 30 juin kwa zali lundi jusqu'à le 4 septembre kuri terrain zo kuri Toyota ziri mu Gikungu donc uwo kumva information wese afite umwana ni 5 kuduga zo dukora les jours impairs lundi mercredi vendredi de 8h à midi donc urumva uwo cyo yobaza yo contacta umwe muri abo hanyuma akagira akatubaza ibindi bikurikira kuko vraiment ugwaruka ko nk'ubaro generation basket yasinze
ngeze kwisigura gatonya hari ugwaruka basket yasivye notama bagena navyo ntibatinya kuri Gilbert bana championnat ya B kubihagaze hari abana bagiye baragundagundana zage zirinjira namwe cyo mama mubona kuri park iyo karaba bya 3x3 ugasanga umwana afite 21 mugabo ariko aratriche akavuga ko afite moins de 18 kugira cyo kuronka hakinira urumva ko ari ikibazo ni ikibazo gikomeye donc urumva ko abumva ko abo bana babaye victime donc twatwifuza yuko ibyo bitosubira kuba cyo tuma twifuza ko twihera mu bana bato hanyuma bakaduga navyo nabo kuko umwana muto amenyereye bya shuri na sport birakunda cyane nagire umuvyeyi azo kwibaza ngo sport irasamaza ahubwo hari abana usanga avuye muri sport ivyacajamwe ivyo bavyeyi ntavyo bamenye c'est ça bice bituma umuvyeyi avuga ngo sport yamusamaje kubera iki umuvyeyi azi yuko umwana yagiye muri sport avuye muri sport atamuhira uwo mwanya wo gushika muhira ivyo yagiye aragira mu nzira ntavyo yamenye naho rero usanga umuvyeyi avuga ngo no ntuzosubira muri basket ntuzosubira muri football ntuzosubira ko sport yari yose kubera iki abona umwana mu ishuri amanota akazana amanota mabi agaca avuga ngo ya sport par contre le sport iratuma umwana yidetendre d'abord na le cerveau ihindura activité ikaruhuka mu buryo ku buryo asubiye kumwikaye biramworohera rero icyo difference y'abandi ngo ngira ngo babikora yo umwana turamwakompanya gushika muhira tumuhize umuvyeyi kuyo umuvyeyi yamuduhaye tuza kumusubiza ati wamuduhaye turamugusubije je no muri Mr Ben akunda kubibwira abana babwira nti ko dutangura 15h tugeza 17h kubera iki kugira wana déplacement ziragoye kugira umwana arumwanya ushika muhira kare navugiye ngo nyasema yasambiye z'ijoro kubivuga ko ashika muhira hanyuma agategura ivyigwa bya bukeye kenshi je ndakunda gucafata n'amanimero hora ko iterambere ryaraje bata manimero twagira groupe bati abana ndabarekuye turaje entraînement ndabarekuye donc théâtre yo tagusha muhira traje murayizi camuraba isashikirako agashika tevye muramazi yaciye ntaze kuvuga ngo je ngo twavuye dutevye donc niyo kutugerageza isubi hanyuma twabaza n'amanota mu ishuri kuko natwe sino gukunda uri kurakina umupira mugabo mu ishuri utagenda neza naje sino bikundira kabisa donc tuza gufashanya umwana wa makompanya gusha nzogere kuri niveau yo hejuru bati jewe ubunye ndishoboje bavuga ati vraiment mwaranyeretse ubunye ni sawa ndashobora kuvyifatira mu ntoki donc mwe ndabashimira cyane gose ko mutabaza muri yumvira abantu bawukinye bakaza barababwira ivyo baciyemwo ivyo bahuye navyo kugira abandi ntibahure navyo bagize imana mbagahura navyo naho bakamenya ingene bavyevita eske ndagikontrol ndagisimba ndagicamwo donc izo zose n'inzira zitandukanye mugabo byose ntibicamwo uko nyene niyo ndabashimiye cyane gose murakoze